Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe. Turi igenekerezo rya 15 ukwezi n'ukumunani umwaka w'2025. So ntabwo nshimye guteba cyane mu majambo, dufise nikamvuge point imwe nifuza ko turi buganireko, nayo si yindi. Hariko haracicikana amakuru ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye avuga yuko Perezida w'igihugu ca Kenya William Ruto yoba yashize cyangwa se yatanze umuserukizi mu gihugu ca Congo mu gace kigaruriwe na ziriya nyeshamba za RDF hajya muri Goma. Umuntu aca yibaza ikibazo gikurikira: nimba koko Ruto yoba yatanze cyangwa se yashize ambassadeur muri Goma mu gace bizwi neza ko kiziziwe n'inyeshamba z'abaroberi RDF, ubwo balkanisation yoba yaramaze kuba? Iki ni kibazo tuzaguca ijya nino muri kino kiganiro, ariko imbere yuko tuganira kuri kino kibazo nagomba mbeshuze ibinyuma yuko birakwiragizwa aho bamwe n'abandi bariko barabesha yuko muri Goma, igisagara ca Goma cuba kimaze kwigarurirwa n'abawazarendo. Ni kinyoma cambaye ubusa. Ntabwo abawazarendo barashobora kwigarurira igisagara ca Goma, eka mbere nta n'intambara zikomeye zirabera hajya mu gisagara ca Goma zihuza abawazarendo hamwe n'inyeshamba za RDF. Hariko gusa haravugwa yuko abawazarendo bamaze kugaragara ku gitigiri nyamwinshi mu gisagara ca Goma, ariko amakuru dukura mu bawazarendo aremeza yuko bari mu gisagara ca Goma, ariko nta defense n'imwe bafise hajya mu gisagara ca Goma. Rero abantu muri ko murahendwa, ukuri nuko Goma ikiyobowe n'inyeshamba za RDF. So ku murongo wa telefone ndafise umutumire tugiye kuganira cyane ku kibazo nababwiye kiriko kiracicikana ku mbuga ngurukanabumenyi, aho bamwe n'abandi bari kubavuga yuko Perezida w'igihugu ca Kenya William Ruto yuko yamaze gushira ambassadeur w'igihugu ca Kenya mu gihugu ca Congo, precisement mu gisagara ca Goma, ahasanzwe hari mu minwe y'inyeshamba za RDF. Ikibazo kiza niki: mbega ko dutangiye kubona ibihugu bitandukanye biko birashira aba ambassadeur hano muri Goma, ubwo balkanisation ntiyoba yarabaye mu ibanga? Reka rero mpe umutumire ikaze kugira ngo aramutse badukurikirana aduce twanzika dusesangure kino kibazo, kugira ngo badukurikirana bashobore kumenya bimwe n'ibindi ku bwa kino kibazo. Bwana Musesanguzi Mwenza, karibu. Amahoro cyane. Ego, reka nongere ndamutse abamana ntajya bateze amajwi B-Info, ndababwire nti turi kumwe namwe. Bimwe byo tuvuga hari igihe mwibaza ko ariko turavuga ibintu bidafise iyo biba niyo bija, ariko ababibona bo barabibona. Dushimire rero abamaze kubibona, nabumva yuko tudafise amacakubiri, tuvuga ko ikintu kiri, nimba ari voka ni voka, nimba ari igitoke ni igitoke, tugica ku ruhande tuvuga ko ari igitoke. Rero kubw'ivyo rero reka ndabashimire mwebwe mwese cyangwa abo bose badasiba kugira ico bakoze kugira ngo tugende turaba duti mbega natwe tafisa dukurikirana. Tubashimire cyane rero bariko barakurikira B-Info. Urakoze cyane Bwana Musesanguzi Mwenza. Je nkunze kuvuga yuko ari byiza guhamagara imbwa mu izina, ariko kandi ari abakurambere baciye bambwira ngo nivyo guhamagara imbwa mu izina, ariko ngo hari amabara atabera intozo, nukuza turara bimwe uza turakikiriza. Ego, birumvikana. So ngira ngo wumvise ikibazo tugomba kuganira ko Bwana Musesanguzi Mwenza. Biriko biravugwa ngo cyane yuko Perezida wa Kenya William Ruto yoba yashize umuserukizi w'igihugu ca Kenya hano mu gihugu ca Congo mu gace gasanzwe gatwagwa na zino nyeshamba za RDF muri Goma. Aya makuru nawo woba wayumvise? Aya makuru nayumvise kandi nanayabonye, ariko gusa ico nokubwira nuko
tutazi yuko ari ukuri ariko nibiko biraca ku mbuga ngurukanabumenyi sinokubwira ngo nagenda ashika muri Kenya ariko kuba yabikoze birafise impamvu yumvikana kuko wibuke AFC yavukiye muri Kenya aka kantu bagasobanukirwe neza AFC yavukiye muri Kenya Nanga niyo yarari Kone Nanga niyo yarari mu yandi majambo ushatse kuvuga yuko nkamwe vyoba ari vyo nta gitangaza cyo bakirimwo bivuze yuko ahubwo hamwe vyo bari vyo nta gitangaza cyo bakirimwo kuko hari ivyo bagiye basezerana mu gihe cyo bakibaye igihugu cigenga Kivu hari vyo Kenya yoronka cyangwa ujya mu president wa Kenya tubibutse yuko hari aba president bashobora gusanga baragiranye amasezerano na Joseph Kabila ariwo bita Joseph Kabila sibyo zina gibiwe biko bigenda bivugwa kuvuga ngo ukarabumenye abantu bavyumviza baramaze kwibona hari ukuntu nawe ashika ku butegetsi yari yageneye amasezerano n'abandi bakuru b'ibihugu aho wasanga ngo bafise ibibanza muri Kongo rero no kuvugana William Ruto ashobora kuba yarahawe ibibanza muri Kongo na rige yatanze ikibanza caho bashingira uwo muhari cyangwa uwo mugambwe AFC baca baritiranya na M23 baca vuga AFC M23 RDF izo cyo kiba ikintu kimwe rero no kuvuga kuba Kenya yogenda igafasha kuko banavuga ko ari n'abasoda yarungitse ibyo byavugwa ku mbuga ngurukanabumenyi kuba rero Kenya yofasha mu bijanye n'ingene haba barikarization nico ari ikintu gitangaje cyangwa kuba Ruto yo amaze gukora iki gikorwa nico ari ikintu gitangaje kuko nababwiye yuko uravye William Ruto ukaraba Yoweri Museveni ukaraba Kagame ivyo byose bica vyerekana yuko ari je ndababwira barondera ico bita pouvoir minoritaire muri ako gace ka Kongo kugira ngo bikunde habe ukwerekana yuko hari bamwe bahohoterwa babatutsi navuga hanyuma hakaca ababahohotera abahutu rero muri ico gihe mabare gatoya muri ico gihe William Ruto narija hari nkaho bavuga ngo ashobora kuba ari umututsi niko bivugwa biravugwa ngo akashobora kuba ari umuhima mugabo hari abamaze no kubibeshuza ariko gusa ikibigaragaza ni kuvuga we bironderamo inyungu yiwe amaze kuva ku butegetsi bwo kuba president nibo bazoba muri aya kantu nawe muri Kongo uravyumva nawe nkuko abandi bariko bagenda baronsa akantu baravuga na president wa Angola ko yoba yaronsa akantu hariya yahora kurayo baravuga n'andi ba president bavuye ku butegetsi baravuga n'andi basirikare b'u Rwanda bari bafise akantu hariya ahantu biba inzabo zabo cyangwa ubutare bagashora gutyo rero arashobora kuba hari ibintu bamwemereye tiwe badufasha bizogenda nuku biboneka yuko rero hari inyungu Ruto arondera muri Kongo kandi ariko arabingena zishikako rero ncengaruka gatoya ngaha igihugu cy'u Burundi cyababereye ibamba kibera ibamba rero uwo mugabi wabo narakunze kuvuga nti namata arimo agatosi ako gatosi rero ni u Burundi Bwana Musasanguzi Mwenza mbabarire gato utarabandanya ngaho sindaguciriyemwo turibuka yuko muri Kenya hahitse manifestation ziteye ubwoba ziremereye cyane gose aho abasesanguzi bagenzi bacu bamwe n'abandi berekanye yuko Ruto bashatse kumutembagaza ku butegetsi abantu bahima bene wabo kubera yuko asa n'uwari yakwiye ingabo ziwe hano mu gihugu ca Kongo ubwo iki kintu yoba yakoze nkamwe cyo bari cyo niko barakaje ko gusaba ikigongo kugira ngo bikunde asubire ku kivi aho kuri ikintu kihari ngomba kukubwira iki naco yakoze cyashobora kumukwegera karambaraye Ruto nyene gute Bwana Musasanguzi Mwenza ndakwereke hari abantu bita abapanafricaniste babarire ico bita muvuma panafricanisme cy'abanyafrika yego nanje uyo muvuma ndayikunda cyane kuyikurikirana ariwo bita Natalia uwo Asha ndamukunda sana cyane uwo n'umupanafricaniste Asha akomeye kandi umuntu azi ibintu vya Afrika cyane akunda Afrika cyane ivyo aba imperialiste arabikurikirana aciye kuri Natalia hano mu Rwanda nayo tafise bita Dr. Rusa hari n'ubundi yahora avuga mugabo cyose kumumva bo bita Barafinda n'abandi batandukanye badoma ko hari n'abakenya hari n'abatanzania hari n'abandi bo ku rwego mpuzamakungu dukurikirana niyo ndavugira amazina hano abo baramaze kwerekana yuko tutagikeneye yuko ibihugu biba byinshi
rero kubera tekereye ko ibihugu biba byinshi yuko kurema ibindi bihugu bikana bikeneye kuko n'ivyari bihari byashoboye kubirongora neza bariko biyamiriza ahubwo ko n'imipaka ivaho ni gute rero bosha ico gihugu gishigikiwe na Kenya ahubwo na Kenya yoca yibarabara ko bagomba kwicamwo ibice rero no kuvuga hari ahantu ari intambara ikagwana nayo Dr. William Ruto intambara y'aba panafricaniste kuko urabona yuko icicaro ca NATO gisa nikiri muri Kenya rero ivyo nibiko bigaragaza neza yuko ivyo bariko bagomba bishobora kutamwerera bivanye n'ingene abanyafrika bamwe bamaze kwiyopoza kubijanye n'umuzo w'abazungu ugarutse gushasha bivuye kuki bivuye mbabane ndagasesangura aka kantu yego duga kwijambo mwanyura ufise bwana musanguzi mwenzi itunga ryibwe muri Afrika mu bazungu ryaraheze ndasubiyemo itunga ryibwe mu bazungu ryaraheze bimaze guhera rero aho hantu havuge neza mbabarira gato aho hantu hasubiremwo neza itunga ryibwe muri Afrika mu bazungu ryaraheze bakaba bazi yuko hari ryasigaye rero bagomba sorry gato kugira dutahuze badukurikirana aho hantu itunga abazungu bivye muri Afrika ryarabaheranye okay aho ni sawa bandanya rero bagomba kugarukana iyindi colonisation nshasha kugira ngo bongere baronke bya bindi bari barakuye muri Afrika aka kantu sinzi ko kumvikana karatahuritse cyane gose none bari barigivye iki muri Afrika icambere na mbere c'abatungishije wibuke yuko batungishijwe n'abaja aba esclave bakwiye ngaha barabatwara ni ukuvuga ivyo aba esclave bakoze babikonsomye byamaze kubaherana ntibagishoboye kuronka abantu bafise inguvu nka za zindi za kiriya gihe ngo bakoreshe ico gituma bace bavyatura impapuro bavyita amadolari abandi bavyita amayero kugira ngo bibe vyo bazohendesha babantu bongera basubire kuja kubironderayo hariya muri ico gihe rero baca bakenera iki rero baca bakenera yuko bagomba gukora intambara rero bya bintu vyo gukora intambara ntibakibifise ku mwuzuro ukwiye kuko ubone yuko hariho intwaro ya NATO n'intwaro y'Uburusiya ni ukuvuga communisme na capitalisme biriko biragwana rero ni ukuvuga iki barakenera kuronka ibigwanisho none ibi bintu bikora ibigwanisho birava hehe birava muri Afrika none birava mu gihugu cy'ikiruga mbere na mbere birava muri Congo Ubufaransa bwamaze kuva ku ikarata y'ibihugu bikomeye ku isi le pays qui a une influence mondiale ni ukuvuga naho bafise veto mugabo nta nguvu bagifise kuko bamaze gutakaza influence mondiale bivuye kuki baramaze gutakaza Sahel ariko Kagame aca bari bagomba gufasha Ubufaransa kugira ngo barabe niburi ko muri Congo bogira ico bakurayo congera kubafasha mu gutegura ibigwanisho vyotuma nabo bohangana n'Uburusiya iyo ntambara rero uri kubona muri Congo acavuga bati rero turaca kuki kugira ngo iyo ntambara muri Congo bishoboke ngiye balkanisation aho Naruto yaheruka hariya kugenda avuga ibyo avuga ariko agomba rero gukora ivyo bamutegetse Ruto yarategetswe yuko ivyo agomba kubikora agomba kuba balkanisation ariko rero ikiranga kubera iki ikiranga nakubwiye ko hari ico twita aba panafricaniste abantu bakunda Afrika bamaze kuba bigaragaza rero muri ico gihe abademokrate n'abarepublicain muri Amerika baciye nabo binjira mu ntambara kubera igihugu ca Congo rero bobo barakeneye umwuzuro wa Congo yose uko ingana baba ari bayikonora abarepublicain bo bakeneye Congo yose igihugu cyose bakeneye Congo yose hanyuma abademokrate nabo bari bakeneye ko aba balkanisation kuko abademokrate bari mu bashigikiye ko muri Congo haguma haba burya bwicanyi kuko muri burya bwicanyi niho hava itunga ry'abademokrate muri Amerika itunga ry'aba Occidentaux aba muri za Europe ari ivyo rero nivyo biriko biratuma Ruto agomba gukora utaheruka Buraya gusa nuko nibagiye amatarike ndiko ndabivuga nateguye neza
na ubundi bwo nari guca ndabana amatariki yari buraya kandi ivyo yavugiye buraya ngira baravyumvise Ego. yavuze yuko sibo nabisubiramwo rero Ruto amaze kuva buraya ivyo ariko arashira mu ngiro ivyo bamubariye ni kuvuga rero hagati y'abanyamerika n'abanyaburaya ariko arabiyindi ntambara kandi wibaza ngo barahuza ubwo kuntu rero twaze megere mondial gira ibere ngaho muri Congo mbabare nkoreshe mvuga ko kantu twaze megere mondial izobera muri Congo gute kubera ko abashinwa niyo bari urakabona ya abafaransa n'abanyaburaya baragomba kuba bari muri Congo hanyuma Amerika nayo kwisunza intwaro y'abarepublika ihari baragomba nabo kukwigarurira Congo yose twaze megere mondial none burya abarusiya bo ntaco baronderayo abarusiya ntibigeze bidenonsa ngo berekane abo hagaze niko navuga abashinwa kuko abashinwa n'abarusiya ni komunisme muri ico gihe rero intambara ikisigara igwanywa abanyafrika bo nyine ubwabo baca basa n'abasubiranamo bivanye n'ingene bariko biyarinya exactement intambara abazungu bariko batanguza bagwana ubu muri Afrika nta muzungu azofata inkonga aze kurasana n'umwirabure bateranya abirabure ku birabure kugira rero bishoboke ko bateranya bararondera abantu boba bamenga bari victime bakabashira ahantu bakabereka ko bagowe aribo bari bakwiye kutagorwa hanyuma bagaca bavuga bati bajya nabo barabarenganya bamaze kwivuga uko baca bavuga ati rero wewe genda uraba bagushigikira mugira igisoda muca mugenda mugwane muri buno buryo rero no kuvuga iki Congo irinzwe n'igihugu c'u Burundi hatoka igihugu c'u Burundi baba bahejeje kugira gute bahejeje kuyigaburana hari kandi kantu rero n'izindi mvugo zimwe usanga abanyarwanda iyo tuvuze abanyarwanda mwumva abatutsi b'i Rwanda kuko aho tubi Rwanda ntibafise abavugira oya n'abatutsi b'i Rwanda si bose bashigikira izo mvugo zitameze neza aho no kuzahura uradisenga uvuga uti abatutsi bashigikiye amatwarire ya FPR Inkotanyi kuko no hariho n'abahutu bayashigikiye ajya amatwarire ariko ngoma nakubwire bobo barazi nubwo bakinda n'amari imisozi bayizi bazinanye hajya nubone egome Kizito Mihigo yarigeze kupoza ivyo ariko biravugwa ariko suko bamwanka sinzi kunyumva neza ndiko ndakumva bobo baragutanga ugapfa ku nyungu bakeneye donc ivyo nabivuze bihagije baje gutanga ibimazi nivyo vy'iwabo ibimazi barabitanga kabisa abantu ugomba kuvugira reka kugira impuhwe bashire hamwe bose oya aho hantu hateba kuko ndafise ibihamya vy'uko hariho abatutsi mu Rwanda babayeho nabi cyane kandi bariko baratotezwa n'intwaro ya FPR Inkotanyi urumva nk'aba rero ntibashobora kuba boshigikira FPR Inkotanyi kubera ibatoteza none babatoteza kubera iki bose icyo kiganiro turiko turakora reka tubaneye ku byo turiko nivyo bangombwa n'ikiganiro tuzovugira abatutsi urazi icyo mpanda avuga uko iyo ndiko ndavuga yuko mu Rwanda hari pouvoir minoritaire ngo muvyumve kuko n'amasezerano y'intwaro bafise ahari neza bavuge nk'uko byabaye mu Burundi ati bizogenda uku nuko kuko nko mu ntwaro zaheze za Buyoya nk'abashikanganje kuko yari pouvoir minoritaire basanga ari nk'abatutsi gusa kuko ibitaro birahari bigaragaza erega musasanguzi muwenza no kumenya yuko ingeso y'urugo ntabwo biba ku rundi rugo kandi bajya ntabwo bategeza kugira amasezerano nk'ayi Burundi kuko bariya bakubise kudeta ntabwo bashikira ubutegetsi biciye mu biganiro barabwihaye niyo mpamvu rero ibintu babipanga uko babigomba ni ukuvuga tubonye rero ku mutwe igihugu kirongowe n'uwo bita umututsi ahubwo duca dushira hose kari abatutsi oya siko biri nyakwigendera sogokuru perezida Nkurunziza yavuze yuko umujyambwa bumwe akitukisha ubu ntabwo umujyambwa bumwe atukishe bose umwera uvi bukuru umwera uvi bukuru oya umwera uvi bukuru gakwira hose mugabo umujyambwa bumwe ubu aritukisha ntatukisha bose none wobwira gute umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wobwira yuko itegeko atanze mu Rwanda yuko ridafata buri mwene gihugu wese no mu Burundi itegeko sone zitanze rifata abarundi bose okay
bivuze iki rero uwo bafashe iyo ngingo ninde? none ushatse kumbwira yuko mu Burundi hariko hatwara ubwoko bw'abahutu ko perezida ari umuhutu? Justement. Ibyo si byo. Perezida w'u Burundi atwarira abarundi bose. Tuvugane neza. Uretse yuko hari amategeko n'amabwirizwa. Kuko amategeko n'amabwirizwa ni ibintu bibiri bidasa. Yego. Yatumye mu Burundi haba amahoro n'umutekano. Tukavuga duti umukuru w'igihugu abaye umuhutu, icegera ciwe azoba umututsi. Siko biri? Niko biri. Siko biri? Yego niko biri. None rero uwo mututsi bazananye muri CNDD-FDD abo wa kabiri. Ushatse kuvuga ko muri CNDD-FDD hari abahutu gusa none? Uyu uvuze CNDD-FDD abayigwanya bose menya yuko bumva yuko ari intwaro y'abahutu, webyo bishira bifata uko nyene kandi ibi ndabivuze aho ntidushobora kuhemeranya. Reka tubandanye mu kiganiro cacu, kumbe no babishaka tuzotegure deba yavyo, ndaguha amafakti yiwanje nawe uzana yiwawe. Okay, nacu gusa icyo niko ndavuga ubu ntibishoboka kuko iyaba mu Burundi naho hari pouvoir minoritaire kuko byari kijagiye kuva 1996 ku ntwaro ya Buyoya babaje kubarikaniza hehe muri Kongo. Ni ukuvuga rero Ruto rero nawe yabuze ahamenera mu Burundi rero bwababereye intambamyi, naho ubundi bwo iyi barikanisation yaheze n'inzego zose byari bazipanze, bari bavuze bati Kabila acaza abo umukuru w'igihugu ca Kivu. Ndasubiyemo aka kantu kandi ndazi ntibake bwakavuge. Igihe Kabila ashika Igoma, igihe yagize bijya bintu byose bikaragira, yarazi yuko atamisi isigaye badaca prokama Repubulika ya Kivu. Baca basanga baracafise intambamyi. Intambamyi ni yayo. Intambamyi ni uko hakiri Uvira. Rero kuvuga niyo abanyarwanda bariko baravuga bamwe muri bo berekana neza yuko mu gihe Bujumbura ikihari kuko bayagiriza yuko ari itegurirwamo intambara. Ahubwo nyene bwana Musisanguzi mwenzu mbabarire duce tuduga kuri ako kantu uzanye. Amakuru dukunze kuronka mu biganiro dukorana n'abambari bizinyeshamba za RDF, bakomeje gutera ubwoba abantu babereka yuko ijya ntambara muri Kongo zijyanyeshamba zitegekanya kugirangiriza i Burundi, plus précisément i Bujumbura, ngo kubera ariho bisa nk'ariho hategurirwa ijya ntambara ibera muri Kongo. Sinzi ko ako kantu urakumva. Reka tukiraho nyene kwanza, tukiraho nyene. Wibuke Ndabire Kenzi bariko barahunga. Mu Rwanda hagendayo abantu bameze gute, muri Tanzania hagendayo abantu bameze gute? Mu Rwanda hagendayo bose. Kuko je ndafise abagenzi b'abahutu bagiyeyo kandi n'ubu bakiriyo. Amerika iyo nyene ubwayo yaratangaje yuko u Rwanda rwafashe impunzi abambwiye mu Rwanda babigisha igisirikare kugira ngo binjire muri Kongo, ngiyo Rede Tabara. Ivyo ndavyemeranya ko na wewe, kuko ndafise nanje abonzi b'abagenzi binjiye igisirikare bari muri Rede Tabara, bari bagiye bahunze. Turi kumwe? Ego. None babemereye iki? Babemerera yuko bazobaha igihugu, ahubwo bagenda bamaze baheze gufata Kongo, baje gufata Kongo baca bazafata Burundi. Rero bamaze kubona yuko gufata Kongo batarakura Burundi bidakunda, baca bavuga bati reka tugende tutangure guteza iterabwoba muri Bujumbura. Iterabwoba nijya ari intambara, ni intambara ikomeye wanashaka. Tugire abariko bagenda badukurikirana cyane ababivuga yuko nta nzira ikirasha mu gihugu cy'u Burundi, nibatekane. Ariko bwana Musisanguzi mwenza, utarashika ku isonga ryaho hantu uriko uragenda, aba bashikiriza amakuru y'iterabwoba barakwereka yuko zino nyeshamba za RDF zahereye za Sake, Minova, Goma, Bukavu
zirukansa abawazarendo FDNB harimwo na FRDC. Izi ni fact berekana kandi ugiye kuraba zino fact zirafashe. Ni gute rero wobwira abantu yuko Bujumbura itazofatwa mu gihe kuva hajya hose bagiye babirukansa? Yenda kurereke. Urakoze cyane, ako kantu nsa n'uwigeze ukavuga ariko gusa nuko batagatahuye. Yego. Aba M23 RDF yaguye mu mutego bagomba ko igwamwo. Umutego n'uwuhe rero? Kwari kugira ngo inkende no kuvuga uko inkende yurira igiti nikigaragaza ubwambure bwayo. No kuvuga ibyo bariko bakora byose hari gihe wirukana umuntu cyangwa hari igihe ho kirukana umuntu amwabura nagahaga akavuga ati yageze ko ndamugwanya. Ni wabona uri kurirukana imbwa. Amayambwa ukabona irahagaze. Menya yuko ikuriye. Ako kantu sindeho kumvikana. Ako ndakumva cyane. Nimba abo bose barahavuye bariko bitamwirwe cyo kugira ngo amakungu abone neza yuko babone abansi b'igihugu abaribo. Kuko n'umutego nabo batezwe. Ahubwo niba atari umutego batezwe n'amahirwe abakongomani bagiriye kugira ngo bamenye umwansi ninde yipfuza iki kugira ngo ivyifuzo byabo bigaragare. Rero n'umutego baguyemo rero bacavuga bati feni ngaha ati aha ntituharenga tinimuze. Musesanguzi mwenza aho hantu ndashaka ko tuhagarara gato. Mu biganiro twagiye dushikiriza no kuvyo twagiye tubona bira ku mirongo y'urugamba twarabonye yuko izi nyeshamba za RDF kugira zigarure bijya bice byose zatanze amafaranga ziyaha FRDC kugira ngo isede ibibanza yari ifisi babijemo. Uyu munsi na wewe uri kuravuga yuko ari agatego bateze kugira ngo bagaragare hayerma abaribo. Ako gatego ego kugira ngo umve ko ari agatego baguyemo na batabizi. Iperereza hari umuntu wigeze kuvanga iperereza ry'u Burundi rirakomeye. Naje narivuga ndabishimangira. Iperereza ry'u Burundi ryaronse ayo makuru. Rimaze kuyaronka yuko ariko anakoresha amafaranga. Barababwira baravugana muri Kongo bajya bakongomana ati nimuyajya amafaranga mugobe munabababise. Kandi ubumva akantu k'ubwenge. None kubera ikina bawazarendo bayabahaye kavuga bati nimuyajye nayo iwacu. Musesanguzi mwenza. Ahantu umve ngira gatoya. Ego. Hari ahantu bagigeze guha amafaranga wazarendo. Hari muri Uvira. Bakababwira bati hano rero kagomba kuhatakaza kuko itari bikenewe byo kugira ngo yangende yuririshe hejuru tubone ubwambure bwabo bugaragare ku isi yose. Uboneke kuko yo Goma na Bukavu iyo byo bisigaye bidafatwa nta diplomasi ya Tshisekedi yari gushika ku bice 80% ngitsinde. Kuko ayagenda yerekana ati bahafashe rimeze nuku yerekanye na faiblesse kugira ngo n'igisoda ahubwo igisoda kitoza mu nyuma nikitwa FARDC kuko FARDC yishwe nande na Joseph Kabila. Musesanguzi mwenza aho hantu nyenda ndashaka ko tuhagaruka kuko mu kwezi guheze nimba atari mu kwa gatandatu twarabonye President Chirombo afunga abagenero bose bari bayoboye kano karere bien sûr hamwe n'aba officier bose bari muri Goma kubera ko bashoboye kujya igiturire. Nakubwiye nti bamaze kumenya ko bagiye igiturire reka ndeke gukubesha. None wibaza iyo igisirikare cy'u Burundi cyo kivuga kiti iturenga ngaha Kongo abantu abasirikare b'u Burundi tuhagaze twe tubanaye tugwana hanye iyo bigomba kuko byari byabaye ingungu ngira zibuka cyane gose. None byabaye ingungu abasirikare b'u Burundi bakoze ingungu ntibyabaye amateka ku isi yose. Ego aho niho nari nkeneye kushika Okay reka ndakwereka igice bimana ndavuga bifise fact. None cyo Murindi wagabanutse kubera iki? Bo Umurindi ego Allo nimba rero ndakumva nimba bityo byabaye ingungu bitakubereye akarorero kagaragaza yuko imana ndavuga. None ingungu bari bwafate Bukavu? Oya. Bari bwafate Goma? Oya.
none bijya ko biba ingungu diplomasi yari igeze wari ikijya gihe Tshisekedi yarishikanye ku bice bingahe wanashaka bisa nkaho yakinayitangura iyo babandanya bagwana kujya mu rindi n'abandi b'eventuwa niba bakiye muri Kongo mugabo ntiyari kumenya abansi b'igihugu bangana gute ni bande hariyo amadosiye ariko abona ubu atari kuronga kajya n'agatego baguyemwo ahubwo kuba ndiko ndabisesangura ndabibereka bavyumve kandi agatego baguyemwo bajya basoda nabo nyene baguye mu gatego kuko usanga iperereza rye ryamaze kuronka amakuru. Okay, bwana Musesanguzi Mwenza, ndabona twakoze umwanya muremure, reka tugaruke hano kugira ngo duse n'abarangiza ikiganiro cyacu. Uyu munsi bivugwa yuko twarabivuze no mu kiganiro geze mbwa, reka tubigarukeko kuko birakenewe cyane gose. Bakomeje kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi ari cyo kiriko kirategurira intambara Kongo. Aya n'amajambo akomeje kuvugwa, aho mbere wanashaka amakuru dufise ariko arasohogwa n'abambari b'inyeshambaza RDF yemeza yuko RDF imaze kwipozisiona muri Bujumbura, wanashaka bafise n'ibigwanisho bikomakomeye byo kugira ngo bashobore kuzobomora gisagara ca Bujumbura mu kanyisasi. Aya makuru wewe ntayo uraronka? Bariko bagenda bivuga kuvuga ngurukana bumenyi kuko ari cyo kigwanisho basigaranye, ariko twebwe ko turi ni gute? Twebwe abarundi tufatanye mu nda, turafise ibanga ca dufise. Ni kuvuga ico nababwira igihugu cy'u Burundi nico ndimwo tujya dukaravye. Abo bari ngahe Bujumbura reka ndabaye kahise. Abo bari b'amakartier muri 2015 yabereyemwo ico bise imigumuko. Ego none kijya gihe ko batafashe igisagara cyose, numva ko hari hasigaye kugira ngo bashobore kuronka aba RDF canke aba M23 bazinjira mu gisagara ca Bujumbura bakavuga ngo bagifate mu kanyisase gatoya. Menya yuko ivyo ni indoto zabo, uretse gusa nibatera amabombe naho nyene za misile za Irani yatera muri Israeli. Urabona na Israeli nubwo yiyemera yaratevye irabomagurika kubera amamisile ya Irani kandi bari bavyiteze. Ariko ico nababwira co nuko Israeli tari yiteze yuko Irani ifise amamisile ku rugero nka rujya, ntibakengera Uburundi babone yuko bumeze nk'uruzi ruriko ruragenda ariko rudasuma urubonyoyemo rugutwara. Noneho na Kizigenza yaravuze yuko iyi ntambara ari y'abenegihugu, nibaramuka bavyonza agati mu ntozi n'abanyakirundo bazoja n'abanyamakamba nako bazoja ku mupaka mu Kirundo kurwana iyi ntambara. Ico no kubwira wewe kugira ngo abariko bavuga ayo majambo umwana w'uwundi si ugufata inkoni ngo mukubite. Oya, nikenyera tugwane. Niko bimeze kandi imba guhisha n'izi. Nababwira akantu kabaye ingungu. Ako kantu kabaye ingungu nibakibuke. Kandi akantu gace bagoze kwerekana bati ntibibone tugiye ngo muce mwibaza ngo nta nguvu ko dufise, reka tubareke turigiriye. Baba baguye mu mutego, ujya n'umutego baguyemwo n'ubu nabisubiyemwo. Kandi rujya mutego niko atuma tumenya amabanga yose yarahishijwe yose. Uwo mutego wo kureka abajya amafaranga bakayajya, abarundi bagaca bavuga ati remwe mutagwanye nake twiserera inyuma, gomi gafatwa ukavi gafatwa. Bariko barambega afise iyihe ntumbero? Ni balkanization irondekwa kuko bakiri muri ngungu. Balkanization yari bwavugwe cyane, mugabo bamaze gufata Bukavu bagafata Goma. Balkanization byaciye cyangwa kuvuga rero no kuvuga rero kugira ngo igihugu bifuza uko kingana bagishikeko barakina ko bafise na Uvira kuko bakeneye kuronka access kuri Lake Tanganyika. Exactement. Rero no kuvuga ko bataronka access kuri Lake Tanganyika muri nuze muri Fizi no muri mu ntara ya Tanganyika nkaza Karemi ko badafise hajya bavuga bati nta gisagara ca Bukavu dufise. No kuvuga hajya ko badafise Uvira
cyane Karemi ko adafise Karemi iyi ntara ya Tanganyika nta gisagara cya Uvira bafite nta barikarizasiyo ishoboka kuko urumva ingabo z'u Burundi nazo cyari igihugu cy'u Burundi ico vyemera kizofuma gica gituma iyi ntambara iba iy'igihugu cy'u Burundi akakantu sinzi kukabona nako akandi agatahura cane rero intambara ntikirahera nizova bimera nko muri Sudani y'Epfo na ruguru bacemwe ibice bigashoboka noneho babaye bafise Uvira babaye bashaka kuri Tanganyika n'Uburundi bwo buri muri danger niyo mpamvu nukuvuga rero ahubwo ikintu cyo cyategurwa niki ngende reka mvuge ni nkebura abene gihugu n'abagize leta n'intwaro bagume muri ya nyabune bari maso kuko ikindi kintu nababwira amakatiye arimwo abatutsi mumbabaye nikoresha mvugo oya iyo mvugo siyo kuko nta quartier nimwe utayemo umututsi muri Bujumbura oya ari amakatiye bavuga hazwi biranze bamwana bivuga uko abantu bavuga ku vyiniho nyabwoko baba bariko bategura iki kugira ngo Uvira ifatwe kugira ngo Uvira ifatwe abo bantu bumva ngo bashobora kuba barinjiye mu gihugu cy'u Burundi bazokora ubwicanyi babwegeke bazokora ubwicanyi muri bene wabo nivyo manda kubwira none wibagiye yuko uhejeje kuvuga ko Burundi busiperereza rikora cyane ariko gusa ngo ndabacisha abo nje tubisesangwe tubivuge ego nukuvuga ngo bice bene wabo bace bagomba kuzega bace bazega kuri leta y'u Burundi hanyuma hace haza zangabo z'amahanga zize kuvuga ziti mu Burundi bako bakora ibonyabwoko kandi atari babikoze bace bavuga ngo imbonera kure zakoze ibonyabwoko ngo nizo zabishe ivyo rero bahamire magabo kuko n'undi bari magabo bwana musesanguzi mwenza mu kirundi bavuga ko ibuye riserutse ritabarecisha isuka iyo yari plan bari bafise igihe bariko basatira igisagara ca Bukavu bategura gutandukira Uvira kuko warabonye yuko batangiye kurema ubwoba muri Uvira ku buryo n'abapolisi bataye igihugu barahunga ngira ngo warabonye yuko na leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje yuko u Rwanda rwateguye gukora kudurumbanya umutekano mu Burundi rubicishije ku mpunzi ukuvuga abagwanyi babo binjiranye n'impunzi zavuye muri Uvira abandi impunzi zaje ziva za Kamanyora Katogota bari bafise iyo plan mugabo nkuko wabivuze ego musasangwe mugenzanje ego ako gatego karacariyo we nibutakabona je ndacakabona ako gatego ntikakirimo kuko iperereza ry'u Burundi rihagaze bwuma kandi rihagaze neza kabisa naho wowe bakimenera aho ndavyemera mugabo ako gatego cyangwa ako gatima ego baracagafise nkaho umenga ni turufu kuko biri bituma bamwiye mu Rwanda bataremera ngo bahunguke kuko babishaka rega bamwe bari mu Rwanda bo barasaba guhunguka ariko ntibabibemerera wani nibo bibemerera nyene kuko baracakeneye kubakoresha icyo gituma baca bacerite babashabo kukanukitera bwoba kugira ngo akora bakavuga rero ngo agatego kakirimo aha wanashaka bwana musesanguzi mwenza twosinyara amaka amaze kugaragara y'abarungitswe na vyanyeshamba za RDF ngo nabahungutse mugabo ari ntasi zabo ni muri bamwe bategurirwa mu makambi y'impunzi atandukanye barashobora kuvuga bati tugomba guhunguka twece ko turasesangura kandi uburyo dusesanguramwo buratandukanye n'abandi ego barashobora kuvuga bati twe tugomba guhunguka ahubwo gaca bahunguka aribo baje gukora vya bindi nakubwira ibi rero umusesanguzi mwenza ibi narabivuze kandi n'ubu ngo ndabisubiremwo ndagomba guhanura abarundi bene wacu abahunze muri 2015 abagiye inyuma ya 2015 wanashaka n'abagiye avant 2015 abariko barahendwa bose ngo bagomba bahabwa igihugu nibacire birarura kubera yuko akananiye umugabo n'uwundi karamunanira baramaze kubigerageza ibihekangabo byinshi cyane gose ngira ngo muravyibuka hari abinjiranye za Cibitoki mwarabonye ingene vyabagendeye nta nuko bari inkuru yasigaye abene gihugu bonyene nibo babakiriye
nta n'umusirikare yavuze ngo abijemwo ivyo bintu, kubera ko abarundi twaramaze gushegeshwa n'intambara. Aba rero bariko barahendeshwa, reka mvuga uti n'imbombo babahendesha, kuko ubufaranga bw'uburofa babaha ngo baze bigire ngo uko bahungutse, bakaza bazanye inkoho. Reka mbere mvuge n'abasanzwe bari ngaha bariko barahendwa ngo banyegeze ibigwanisho by'inyeshamba za RDF. Buriya bariko bibagiza yuko ari amakara n'amakara bariko baranyegeza mu gashambara, kuko umwanya n'umwanya bagufashe ntuvuga ngo ni banaka babimpaye. Amategeko y'igihugu ari bien clair, bayaplika kuri wewe, barakubaza neza bakamenya iyo vyavuye. Mugabo kuvuga iyo wabikuye ntabwo wowe bikweza, amategeko araguhana. So niyo mpamvu rero mfashe kano kanya Bwana Musesanguzi Muhenza, mpanure umurundi wese, yaba wahunze yaba utahunze, bashobora kuba bokoresha muri zino nzira zabo zigayitse zo kugira ngo bashike ku migambi yabo. No bamenyesha ko imigambi yabo ntigikunze, ni imigambi yabo ntigikunze, kuko byose byaramaze kuja ahagaragara. Sinzi ko hari icyo nyongera ku Bwana Musesanguzi Muhenza. Muri make byo navuze nabivuze kandi biratahuritse. Yego. Nakubwiye ni agatego karatenda cyabona kumenya ari ukuntu kagitera igere, agatego karacyango kagomba gutera igere, kuko bobo bameze gute ikintu kitashotse no munsi n'imyaka 5, 10, 20 irahera, mugabo mwindi nakikurikira bikabaho. Nico gituma ako gatego nkikabonamwo, kuko bobo igihugu ntibakirondeye no munsi gusa, bakirondeye mu myaka izokurikira kugira bumve ko aribo batwara. Kuko igihe batwara abenshi muri bo bari bafise ubuzi butandukanye, ntibaki bari bakenye. Mutama Nyakwigendera Sogo niwe yavuze ko intumva zizokwamaho, ariko kandi yarabivuze neza ko Burundi ari igihugu c'abanyamahoro, ntibategwa, mugabo iyo batewe barivuna. Niyo mpamvu nkomeza gutera kamo abarundi bene wacu bagihendwa n'izi nyeshamba za RDF, nibavavanwe nazo kabisa. Okay, so reka ego iyo twavuze twababwiye dufatiye kuri ibi bya Ruto, dufatiye kuri ibi bariko bavuga abaho hakurya yacu, nibemere tubo banyibeza erega ntaho bazodushira. Ni ngombwa ko tubana, nibavyiyumvishe nibavyakire, ni ngombwa ko tubana. Uko rero bo bibaza ko bafashe igihugu cy'u Rwanda, niko bariko bibaza ko ariko bazofata igihugu cyo mu Burundi. Ivyo ntibareke guhenda abo bantu, nibareke bahunguke mu gihugu cyabo cy'amata n'ubuki. Hanyuma abakoze amabi nibemange baze bagire gute, bayahanirwe, bakurikiranwe n'ubutungane, bakurikiranwe n'ubutungane, hanyuma ube abera bere, hanyuma bahanwe. Yes, reka turangize Bwana Musesanguzi Muhenza. Sinzi ko hari kamwe cyangwa tubiri worenza kugira ngo turangize. Ico nobabwira nuko ico nohereza ko nuko waruka ruko rugenda muri no bihugu birimwo ico bita pouvoir minoritaire, boza bararaba ingene bitwara, bakagereka kuja baraba bari mu gikuku canke kuburira mu modoka umenga uri wenyene, bayireke. Uvuze akantu Musesanguzi Muhenza, reka ndakagarukeko. Nagume nshaka kukavuga, mugabo mbabarenda kazari nubwo katajanye. Ndafise abagenzi banje babiri bari Kigali, bari muri Kigali bien sûr, hama bari muri bisi babasaba document kujyanye n'abapolisi baba bari mu kazi kabo, bavuga abantu berekane bibaranga, hama babyerekanye baraheza, hama imodoka iba bugenda. Hagiye gihaguruka umupolisi w'umunyarwanda acabona gasakoshi uwo mujene umwe mundi yari afise, acarikanga, acavuga ati shofe hagaragato zina kajya gasakoshi. Wa mujene rero acabwira wa mupolisi ngo nguri mbonera kurebasha, ntiwa uza wakabonye kuno kuni wacu twe tujokinga ibintu byose tubona ko umenga na mahoro dufise kwisha no kwizana. Buriya wa musore gushika magingo aya nituramenya irengero giwe, Imana mwakire mu bwami bwayo, atari kubera ko bamufatanye bitameze neza, kubera ko kajambo gusa yavuze
uwo mupolisi ngo nimbonera kure. Nanje namaze kuvuga nti ari mwakira ubwayi bwayo. So reka rero turangize ngaho musanguzi mwenza. Reka ndagushimire ku mwanya kabisa tumaranye muri kino kiganiro n'ubusesanguzi bwawe utanze. Urakoze cyane. So reka nce ngirwa ko nshimira abadukurikiranye aho muri hose, nizere yuko mwibuka ko liaison cyangwa se ahantu haduhuza twebwe tubashikiza ibiganiro na mwebwe nta handi ni hajya muri commentaire twahurire mutwuzuze aho tutashitse, aho naho twagoramye gato mutugorore kuko turabantu nkunda kubivuga ko turamarayika ngo tureke kuba twokwihenda. Reka rero ndabikebanure nipfuriza isabato nziza kuri mwebwe mwese muyemera, ku bandi namwe mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.